iyo yise installation anarchique hariho ubwa mbere na mbere tuje ngene turavye ngene ama installation akogwa ico twita installation domestique canke installation industrielle muri ico c'Igitega ni mu mugwi wa ma installation domestique hariho ibintu amabwirizwa y'ugukinga twita protection bijya dushiraho vyitwa amafisible hahandi vyitwa disjoncteur bivana naho turiko turabivugira. Ivyo rero hariho ivyigwa biba imbere kugira ngo twige dushireho fisible ya mbere, fisible ya kabiri, fisible ya gatatu. Iyo rero turiko mu kwinstara ayo mazu dushiraho n'imiburiburi protection zitatu. Ya mbere ibiri hajya kuri compteur hajya rigidezo igushira compteur. Ikintu ca mbere ukora ushiraho fisible canke disjoncteur kugira ngo ikingire ibintu vyose bigiye gushigwa muri ayo mazu. Hariho iya kabiri twita coffret divisionnaire bijambo ryanyugene rivuze ni coffret divisionnaire niyo ya mbere niyo ija gufasha kuvuga ati aha hantu hari amazu canke hari amabloke atandatu canke atatu canke aho niho ucugera muri ya coffret division ukavuga ati ibloke ya mbere fisible yayo ni bloke ya kabiri fisible yayo ni bloke ya gatatu ainsi de suite. Ugize uvuye aho ucugenda kuri ya bloke imwe canke kuri ya nzu imwe ugashiraho iyindi coffret divisionnaire. Iyo coffret divisionnaire nayo yo kuri iyo bloke ni yiza gufasha kugira ngo wewe ugiye kwinstara iyo bloke canke iyo nzu ubanze umenye ivyo muzoshira mu iki. Akamaro kayo ma protection navuze ayo ma disjoncteur canke ma fisible navuze no kugira ngo ku nzira yari yo yose aho iyo installation iri kirabere habe hariho disjoncteur canke fisible ikupa bwa mbere yihuta gukupa ifise zikozo ku buryo zitabara mu kiringo kiri munsi y'umusogonda. Ibindi bintu byose rero duciye tuza kuri iryo yise installation anarchique yavuze yuko ari utuntu dutara bakwega badukwegesha udutsinga tuzwi twese dusanzwe tuzi duto utwo dutsinga tuba dufise section ntoya cane rimwe milimetero kare ingana imwe n'igice. Hari n'igihe itabikwiye ugasanga ni nka 0.8 canke 0.9. Utu dutsinga rero iyo habaye cyo twita défaut d'isolement canke court circuit ni hamwe insinga zikoranako atahandi zaciye ujya muriro waka ucuzica uwo nyene niyo na disjoncteur n'igihe itanamenya ko vyabaye ice ziciye kubonye kubera zifise iyo section nabwiye ko ari ntoya. Iyo naho iyo section yoba ari niniya ya disjoncteur ni cikora kakazi kayo. Rero ni hamwe niba iyo disjoncteur yatevye gutabara bivanye ngira n'imyaka imaze canke n'ibindi bitandukanye. Iyo wa mucanwa watera waboneka cagihe zakoranako uturira impuzu ziri ngaho ku ruhande canke utwo rutsinga nyene rukaba ari gugwihira go nyene gushika ahantu rugera rukaruha rugacika. Kandi ivyo ndiko ndakubwira ibintu bitwara umanya muremure na kanya gatoye bibaye byabicitse. Ivyo nta iyo sanganya rero gushobora guturira nk'impuzu mwihangara imwe kandi si ibintu birandagata ku buryo atakindi kintu bongeyemwo
vyonanirana gutabaza gushika iyo sare ntiyosha ngo hagere n'abantu bahirayo ndiko ravuga yuko itari gutura iyo sare yose no kuvuga yuko nta hantu vyari kugira ngo ive muri isare ije mu yindi kandi iyo sanganya twita défaut d'isolement yavuze ivuye ku ma installation anarchique ama installation anarchique yabaye muri block yi no muri riya ntizagiriye défaut d'isolement rimwe ntizahabereye ku rusiri rimwe naho vyari kubera rimwe eko kantu karoroshe biba vyoroshe gutabara gusumba kujya kuntu twabibonye ufashe ikibiriti nk'akaroro gafata nk'ikibiriti ugaturira ivyatsi ntivyakaco kimwe nuko iyo ufashe ikibiriti ugaturira ivyatsi wasutse ko essence urubeya ntirugenda co kimwe rero zinyatsiga zikoranye ko kajyaga tujya dusase twaka nitwoturira mu misegonda mike ngo turirizo yose kiretse niba hari ikindi kintu wongeye ko ariko kitari muri electricity ikindi kintu wakuye ku ruhande kwa kubona kubwira yuko ivyatsi bituriye bisaba ko wongeramo kandi kantu kugira ngo biduge cyane vyari kugenda kujya mu gihe iyo défaut d'isolement yabayeho kandi yatewe n'ababiteguye biteguriye n'ibindi bintu biza gufasha kongereza umucano